nta munezero w'umunyabyaha ubaho, ntubaho. Ni ibintu buri kuri ni ibintu buri urigirisha. Ni by'akanya gatoya. Ni by'akanya gatoya. Satani umunsi arakuduza ejo mu gitondo akakurekura kandi akurekura nk'ibuye ikameneka. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhurana ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mbere yuko dutangura reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe mwami Imana ngushima, nje imbere yawe nkuninahaza, nje imbere yawe ngukengurukira, nje imbere yawe mvuga ngo uri izugira neza. Urera kandi uragororotse, uradukunda nk'abana bawe mwami wanje. Naho rimwe na rimwe dukora ivyankwa nawe tukabaza umutima wawe, nta na rimwe uduta, nta na rimwe utureka, kudufitiye impuhwe n'urukundo rwinshi. N'ubu rero ndakwinginga se wa Mana we, uturabe ryiza nk'abana bawe, udukoresha ibyo ushaka kugira ngo bibere umugisha abavyumva, ndetse mwami Imana bibere n'icubahiro papa. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje kuvyumvise kandi wemeye kubikora, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Abanda bisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Turacyakomeje kuraba amajambo ya Salomo, ingene yabonye ibyiza ibibi, ariko ubu tuko turabona ibyiza yagiye abona ku bantu bitwaye neza, ingene babanye n'Imana kandi Imana ikabakorera ibidasanzwe. Reka dusome mu musiguzi igice cya 5, turasoma kuva ku murongo wa 18 ushikane ku murongo wa 20. Haravuga ngo ehe ico nabonye kibereye kandi c'igikundiro n'umuntu kurya kanywa akanezerwa ivyiza bivuye mu buruhe bwiwe bwose, ubwo aruhira munsi y'izuba iminsi yose kubaho kwiwe, iyo Imana yamuhaye, kuko ivyo ari vyo mugabane wiwe. Kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ibintu ikamuha ubushobozi bwo kubirya no kubibamwo no gukuramwo umugabane wiwe no kunezerwa ibivuye mu buruhe bwiwe, ivyo navyo ni ingabire y'Imana, kuko ntazokwibuka cane iminsi y'ukubaho kwiwe, kuko Imana imuhaye umunezero mu mutima wiwe. Amen. Ego twari twanakivuze ko burya umuntu iyo afise amagara meza, ashobora gufungura neza ata problème afise mu mubiri ye, yatangorane, nukuri biraryoshe. Biraryoshe wifuza gutumira abantu mukabatumira mugasangira, wifuza ikintu ukagikora udasuhuza umutima, kuko hariho n'igihe umuntu yifuza vy'ukuri gukora ico bikamunanira, hariho n'igihe yifuza kwiyofura ikintu bikanka, ariko biranezereye cyane yuko umuntu ashobora gukora ikintu yumva atirirwa arata umutwe yibaza, ateka umutwe asubira. Niyo n'ingabire y'Imana. Haleluya. Burya si bihinda biba bikenewe, ariko iyo umuntu ashobora kwikintu akeneye gufungura neza akagifungura, akeneye gutumira abantu akabatumira, akeneye kunezereza umuntu akashobora kumunezereza bitamugoye, n'umugisha w'Imana ukomeye. Umugisha w'Imana ukomeye. Kandi akavuga ati n'umuntu ashobora gufungura ibintu ata kintu wimiriwe, biraryoshe. Hariho umukozi w'Imana akunda kubivuga ati jewe no kuri Imana yangiriye neza, ati ndavye ibiro mfise, nkaraba imyaka mfise, uyu munsi nkaba nshobora kunywa isukari, nshobora kunywa ifanta, nta ngorane mfise, atabipimo bibi mfise. Ati n'umugisha w'Imana, kandi n'umugisha w'Imana by'ukuri, kuko hariho imyaka abantu bageramwo ugasanga ibintu byaraparanganye, ariko umugisha w'Imana, amagara meza n'umugisha w'Imana, gufungura neza n'umugisha w'Imana, kunyukaje neza n'umugisha w'Imana. Kuko narabibabwiye kandi sinibyo nego ndababwira, murazi ko hari abatunzi badashobora kurya kandi bafise ibintu bitayega, barya indya zitabaho kubera amagara.
ariko ufise umugisha w'Imana agira amagara meza. Haleluya, haleluya. Ngohe ico nabonye kibereye kandi c'igikundiro n'umuntu kurya kanywa akanezerwa ibyiza bivuye mu buruhe bwiwe bwose. Urumva biranezereye, warushe wakoze amukicara kumva ati oh reka nduhuke. Haleluya, ukumva uruhutse utekanye, umutima utekanye, biraryoshe cyane gose. Haleluya. Ubwo aruhira munsi y'izuba iminsi yose yo kubaho kwiwe, iyo Imana yamuhaye, kuko ivyo ari vyo mugabane wiwe. Kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ibintu ikamuha ubushobozi bwo kubijya no kubibamwo umugabane wiwe no kunezerwa ibivuye mu buruhe bwiwe, ivyo navyo ni ingabire y'Imana. Umvise ingabire y'Imana, kubaho unezerewe mu butunzi bwawe, kubaho utekanye, ukumva urumva nta ngorane nimwe umva irikwira guca mu mutwe. Ingabire y'Imana ni ikintu kidasanzwe. Haleluya, haleluya. Ngo kuko ntazokwibuka cyane iminsi yo kubaho kwiwe, kuko Imana imuhaye umunezero mu mutima wiwe. Hariho abantu urumva iyaguwe neza ntaguma ariko none wo kuyumvira ibibazo byumvira kubera iki nta biba bihari. Urumva ubunezero uguwe neza. Rero ibyo bintu byose kugira ngo ushobore kubiba mushobore kubironka nukuri nuko hariho inyifato uteza kugira, hariho ibyo uteza gutandukana nabyo, hari aho uteza gutandukana nabyo, hariho inzira uteza gufata, hariho urutonde uteza gufata. Haleluya, kugira ngo ibintu bihinduke, kuko Imana irashoboye kubihindura. Imana nta kinanira, Imana nta kisoba, Imana nta kitera ubwoba, byose irabishoboye. Rero nahawe nanje Imana ntibesha, Imana ntiyivuguruza. Nta muntu wombwira ngo yagendanye n'Imana hama ngo mutera umugongo. Dufise intahe nyinshi ngaha muri Bibiliya y'abagabo bagendanye n'Imana, Imana ihagarara nabo, Imana ibagirira neza, Imana irabahezagira. Ariko iminsi yose igihe tuyitaye idutera umugongo nayo. Haleluya, igihe uteye umugongo Imana nayo igutera umugongo, ariko igihe igarutse ko ikugirira neza. Amen, ikugirira neza. Rero Salomo ariko aratwigisha, Salomo ariko aratubwira intahe z'ubuzima yabayeho. Igihe cyose yagendeye mu buzima bubi, yararushe, yaramerewe nabi, azi ngo ariko arondera umunezero, ariko nta munezero w'umunyabyaha ntubaho. Ni ibintu buri kuri ni ibintu buri urigirisha, ni iby'akanya gatoya. Nijya kanya gato Satani umunsi arakuduza ejo mu gitondo akakurekura, kandi akurekura nk'ibuye ikameneka. Yabanje kugushira hejuru, wamaze kuba rurangiranwa mu kukurekura, akurekura nk'iragarira, ugasigara utangara. Ariko uwamenye kuri kw'ijambo ry'Imana akemera kurongorwa nayo, ava mu bwiza ajya mu bundi. Haleluya, ava mu bwiza ajya mu bundi, yuzura amahoro n'umunezero. Nta kimutera ubwoba, nta kimunyiganyiza, kuko azi ko apfumbaswe n'umunyembaraga. Haleluya, haleluya. Rero nahawe niba ushaka gupfumbatwa n'umunyembaraga, nahawe kubiharanira, nahawe kubirondera. Ntazogusanga aho uri, niwe uzomusanga. Haleluya, niwe umusanga. Imana ntiva mu kibanza cyayo, yicaye ku ntebe yayo, kumwe kwa wa mwana w'icangazi yajya kwa ivyase yamuhaye akavyonona gushika haheza avuga ati none jewe ngiki, asigaye yifuza kurya ngo udushishwa dushikajwe n'ingurube. Ega hariho abantu benshi bari mu ubwo buzima bw'uyu mwana, bariko basangira n'ingurube, kandi Imana yabahaye kurira ku meza, yabahaye kurira ku meza mu mazu yabo, yabahaye kurira ku meza n'abana babo, ariko bakajya gusangira n'ingurube hanze. Yego Imana iri gusangira n'amutakwiye gusangira, ibona uri gusangira n'ingurube, kubona uri gusangira n'ingurube. Mbona usangira n'ingurube.
ariko umwana aratahura aravuga ati no, ubuzima ndimo hose no bubandanye, reka je nsubire kwa data, natanyemera atonyemera nk'umwana, basanyemere nk'umukozi, basindonka ivyonge mpage, reke gusangira n'ingurube. Akose kubera yaramurindiriye, se yaramurindiriye, we yakize kumubona agiseruka ari yirukanga kumugumbira. Nawe Imana irakurindiriye, igufitiye igishika n'inyota nyinshi cyane yukubona ko uhindukira ukiyumvira uti mbega ubu buzima ndimwo ndi mu biki, reka nsubire kwa data arangirira neza. Uwo ni umutima Imana ifise, ufise iriko iravuga ngo ni gute yogaruka. N'aya majambo ariko aravugwa kugira yumve ko hari n'umwe yoshobora kurokoka, akiyumvira ati mbega ibindi mwo nibiki, yo kwishira ku munzana akabona ati reka mveyo. Ngwa mugwa kugakana aramugumbira, aca tumiza ati genda mubage isuguri imfizi nuze muzane muteke tugira umunsi mukuru. Umwana wanje yari yarazimiye yarazimurutse, umwana wanje yari yarahavye yahabutse yagarutse, guhaba iminsi mikuru. Rero iminsi yose umwana w'Imana azimurutse, mwijuru haba umunsi mukuru. Ndakwifuriza muntu w'Imana kuzimuruka, uve mu mwiza, umurikirwe n'umuco wa Kristo, kugira ngo ubeho ubuzima buroranye. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mana data rugira vyose uri mwijuru, ndagushimira ku rukundo dukunda, ndagushimira kutwitwararika iminsi yose Mana, ndagushimira ko utanari musinzira ku bwacu, uhora uri maso, uhora ugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo umwana w'umuntu ashobore kuva mu mwiza murikirwe n'umuco wa Kristo. Mbega urukundo, mbega imbabazi, mbega ubuntu urenze ko umuntu yobuvuga. Mana ndagushimiye, Mana ndagushimiye, uri gitangaza kandi uri umwizigirwa, ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Yesu senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen.